Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo ca Yakobo, ni ku kigabane cyaho cya gatatu duhereye ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 13. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo akabi k'ururimi. Nimube benshi murondera kuba abigisha bene wacu, kandi muzi neza yuko muzocirirwa urubanza ruruta izindi, kuko twese uko twakabaye dutsitara keshi. Umuntu wese adatsitara mu byavuga aba ari umuntu abushitse, ashobora no kugumya umubiri wiwe wose. Iyo tuzirikiye igitsibo mu munwa w'amafarasi, tubigira ngo adukundire mbere tukajana iyo dushaka umutumba wayo uko akabaye. Raba kandi amato naho yoba manini manini gute, arahuhwa n'umuyaga akajanwa n'ingafi, ubusa akaja iyo umusoza ashaka. N'ururimi niko kuko, ni urugingo rutoyi ariko rurashobora kwihaya birenze urugero. Raba akabeya k'umuriro karashobora guturira ikibira cyose. Ururimi nagwo ni umuriro, ni ikibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu nk'urugingo ruhumanya umubiri wose, rugaturira ubuzima bwacu bwose. Imbeya zanduruka ku muriro udahera. Inyamaswa n'inyoni, ibinyogomba n'ibikoko byo mu kiyaga by'ubwoko bwose biragondozwa, kandi abantu bagashobora kubigondoza. Ariko mu bantu ururimi rwo nta ushobora kurugonda, ni akabi gahindagurika rukaba rwuzuye ubumara bwica. Nigwo duhezagiza umukama ari we dawe, kandi nigwo tuvumisha abantu baremanywe agashusho k'Imana. Mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Ntibikabe bityo bene wacu. Mbega isoko ryodudubiza ibisosa n'ibirura mu mbizi imwe? Mbega bene wacu, umutenayi woshobora kwama iminzeti, canke umuzabibu wo kwama amatenahi? N'amazi yuzuye umunyu nayo nyene ntashobora kuba amazi aryoshe. Ninde afise ubwitonzi n'ubwenge muri mwebwe? Niyerekane ibikorwa byiwe biva mu kwigenza neza, mu kugenza buhoro no mu bwitonzi. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, amen. Bana b'Imana muri Kristu Yezu, tugiye kubandanya, ariko aya majambo tugira tubandanye arakomeye cyane, tugira twumve. Kuko bana b'Imana, ijambo ry'umutwe riteye ubwoba ngo akabi k'ururimi. Akabi k'ururimi. Uru rurimi ndiko ndavugisha, nubwo rurimi nawe uvugisha, reka twumve akabi kako. Akarongo ka mbere kavuga ngo nimube benshi murondera kuba abigisha bene wacu, kandi muzi neza yuko muzocirirwa
urubanza ruruta izindi. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Ibintu birakomeye bana b'Imana. Yakobo atubwira ati ntitube benshi turondera kwigisha. Yakobo ariko aravuga si ukuza kwigisha muri primaire cyangwa muri secondaire cyangwa iby'imyuga n'ibindi, oya, kubera ibyo nabyo uza kubyigisha warabyigiye barabiguhereye umutsindo. Mugabo ijambo ry'Imana, ibyo Yakobo atubwira ni ukuvuga ijambo ry'Imana nk'uko ndiko ndarivuga jewe. Ijambo ry'Imana hariho abapatiri babisigiwe amavuta ku mugaragaro, hakaba n'abandi n'abapasiteri baba barabisigiwe amavuta ku mugaragaro, hakaba hariho n'abandi batowe nko mu buryo kumbure je natowemo, kubera jewe ntabwo ari umuntu wo mu isi yantoye ngo genda uvuge ubutumwa cyangwa ngo ampezagire ngo genda uvuge ijambo ry'Imana, oya. Jewe natowe na Yesu Kristo, niwe yampaye uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko ndarivuga. Rero nukuraba neza nyimba mbese nkanje nitange kwa karorero, mbega koko ni Yesu Kristo yantoye ngo mvuge ubutumwa bwiza, ni Imana yampaye kubikora. Ego kuri jewe ndiyaminiya ko nabihawe n'Imana kugira ndabikore, ariyo yampaye kuvuga ubutumwa bwiza. Iyo ntabona Yesu aje ngo wenye nambwire ati vuga inkuru nziza, vuga ubutumwa bwiza, ntabwo mba ndiko ndabikora nk'uko ndabikora. Nibyo Yakobo rero atubwira, kubera hariho n'abandi batowe nk'uko nanje natowe, batatowe nk'uko abapatiri cyangwa abafurera cyangwa abaki batowe n'Imana yabaje ko Yesu akaza ati vuga ubutumwa bwiza mvugira. Rero uwo n'umuce ukwawo. Reka turabe rero ababandi. Yakobo avuga ati ntimurondere bene wacu kwifuza kwigisha kuvuga ubutumwa bwiza. Rero umuntu atatorewe kuvuga ubutumwa bwiza akaba ari we yiraritse, nukuraba neza kuko nta mpemba zobironkera. Ahandi naho Yesu yavuze ati mu gihe k'imperuka hazoza benshi bamwiyitirira. Hari none no ku mugaragaro twabonye ngo ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Rero abahemera Imana by'ukuri n'abahamagawe n'Imana by'ukuri barababona mu kugororoka no gukora ibikorwa bibemeza ko byemeza abandi ko koko ari abana b'Imana. Rero n'abandi rero mw'iki gihe bafata Bibiliya bakirwa barazungurukana Bibiliya cyane bakaja ku YouTube cyane bakaja mu hirya no hino cyane bakubaka amasengero ari ubujyaje bariko barabikoreramo. Abo rero Yakobo arababwira ko bakwiye kwitonda kuko bazocirirwa urubanza rukomeye. Umuntu avuga ngo ariko avuga ubutumwa bwiza rubujyaje azocirirwa urubanza rukomeye. Nibyo Yakobo atubwira. Rero iki gisomwa ni kinini, ngomba twihutishe audio cyane video. Kabiri havuga ngo ariko aha byari byiza ko twasobanukirwa. Kabiri ngo kuko twese uko twakabaye dutsitara keshi, twese ngo dutsitara keshi nawe yarishiramo. Umuntu wese adatsitara mu byavuga aba ari umuntu abushitse. Umuntu atatsitara mu byavuga bari umuntu abushitse. Ni bake rero badatsitara mu byo bavuga cyane badatsitara no muri Bibiliya, kuko benshi baba bumva ko bariko baravuga n'ijambo ry'Imana ariko ugasanga bariko barayifobeka barayicurika. Nka wa wundi nabonye ngo kirazira gupanga hamwe n'umukene, ngo kuko umukene mupanze hamwe ngo azara kwiba ibiyiko. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Kandi twarabonye aha muri Yakobo nyene twarabonye ko mu bukwe bwawe mu birori byawe ugomba kwakira bari bose n'umukene ukamushira imbere. Ashobora no kugumya umubiri wiwe wose. Uwo muntu avuga ukuri ngo ashobora no kugumya umubiri wiwe wose. Bibiliya yatubwira ngo umuntu akwiye kuyobora ishengero cyangwa ngo akwiye kuba umudiyakona bafise umugore umwe, hanyuma
ninde yavuze ngo uwo byokundira ngo akwiye kwibera nkawe. ndamwibagiye muri Bibiliya we. Rero abo bikundiye bashobora, mbese no ngaherega birasobanutse, ashobora no kugumya umubiri wiwe wose. Ashobora kugumya umubiri wiwe wose, kuvuga ko umubiri wiwe ni nko mbega kwihebera Imana, nka kujya kw'abapatiri n'ababikira. Kwihebera Imana, ugakorera Imana, ata mugore ariko araguhamagara ati mugabo wanje utajya ari biki n'ibiki, ugakorera Imana uri mu mwanya mwiza, wumva ko wihebeye Imana by'ukuri. Gatatu, kandi nuko iki gisomo ari kirekire, cyari giryoshe no gusobanura. Umuntu akwiye gukorera Imana by'ukuri, ashoboye gukontorora ko karimi kiwe akavuga neza ibigororotse bivuye ku Mana, ngo ni wababushitse. Kandi ashoboye no gukontorora umubiri wiwe, adashobora kubimaraya cyangwa ngo azara kenda mugihe tuzi ko abapasteri, abapatiri, abaki abantu biyitirira ngo n'abakozi b'Imana usanga bariko baragwa mu ngeso z'ubusambanyi. Rero mugabo Jesse nciye urubaza, mugabo ndiko ndigisha ibihari. Gatatu, iyo tuzirikiye igitsibo mu munwa w'amafarasi, tubigira ngo adukundire, mbere tukajana iyo dushaka umutumba wayo uko wakabaye. Amafarasi murazi ngene bayazirika mu kanwa kugira umuntu ayigendereko ayijana yashaka. Kane, raba kandi amato naho yoba manini gute, arahuhwa n'umuyaga, akajanwa n'ingafi, ubusa akaja iyo umusoza ashaka. Aha baba bari hanze, baba bari Burundi, ariko rero ngira bari Burundi, ibi bishobora gutahura abantu baba hafi y'inzuzi zishozwa na burya bwato buto na burya bwato bisaba ko bagenda bagira ingafi ukuntu. Narinzi ngo ni ingashi, aha naho ngo ni ingafi, ariko nicyo nyene yashatse kuvuga Yakobo, kujya basoza ubwato umusoza akajana ubwato yashaka akoresheje iyo ngafi, niyo vora. Rero ubwato kandi nubwo bwoba burimo bujamo abantu ibihumbi n'ibihumbi, canke muraraba ingene bipakira amakontineri biyavana haba birikara ukwezi amezi angahe mu mazi bariko barabijana, mugabo umushoferi akagendera bukontorora bwereka iyo buja. Gatanu, n'ururimi niko kuko, ngo igijambo rikomeye rero twogombye guhagararako, ngo n'ururimi niko kuko. Ururimi ni urugingo rutoyi, ariko rurashobora kwihaya birenze urugero. Tuhatinde, ururimi ni rutoya, ngo ariko rurashobora kwihaya birenze urugero. None abana b'Imana siko bimeze. Ururimi ruratuma umuntu yibabura, akavuga kwa afise amamangazini canke afise ibyahehe. Ururimi mwe misi niho nariko ndaganira n'umuntu w'i Burundi, ariko aranganirira ingene umugabo umwe wino yagiye amubesha mu bintu afise ibiki ngo none ngo n'umwana bavyaranye ngo ntashaka no kumufasha. Ubwo rero gusa uwo muntu ingorane yagize, uwo muntu yaramumbwiye, mugabo si umuntu ari ngaha muri Australia canke se ngo mbe no huta ndamubona, ari muri Canada. Rero ariko ntawe mvuze izina. Rero ngukuntu yamubwira yuko ngwino ngo akora ngo mu kampani ikomeye, mbese ngo yivugisha ibyongereza. Namubwiye niyo mwa abantu b'i Burundi murabona abantu bivugisha ibyongereza ngo tuzi icyongereza byahe. Muri Australia cyangwa ibihugu biteye imbere n'ibihugu nk'ibindi, burya mu Burundi muradusumbye ubuzima. Rero ibintu nk'ibyo rero turiko turasigura karimi
no gutanga uburorero bwinshi kubisanzwe aka karima kavuga menshi. Raba akabeya k'umuriro karashobora guturira ikibira cyose. Ngo akabeya k'umuriro, umuriro cyangwa umwami w'ikibiriti uraturira ikibira cyose. None n'akarimi kacu, akarimi karaturira isi yose. Noneho karaturira isi yose. Urabona umuntu iyi audio ndayirekuye, naje kuyivuga nkayirekura, ibi kwisi yose mu munota umwe, nawe utokumva mvana beshi, ariko nakubwiye ko ikwira mu isi yose, ahari umurundi hose. Mbega naratazi kirundi, none je sinja kuri televiziyo ugasanga ndiko ndugurura ibintu ntumva n'ururimi, ntabona niyo bijane, nkaraba amashusho gusa, ibintu nk'ibyo. Gatandatu, ururimi nabwo ni umuriro, ni ikibi kingana n'isi. Aha rero muhategere bana b'Imana kuri gatandatu. Ururimi nabwo ni umuriro, ngo ururimi nabwo n'umuriro. Ubwo umuriro wawo baranawucirira. Iki gihe Yakobo yabivuga, ntiyarazi ko azoba za YouTube zawe, TikTok za Instagram za WhatsApp za YouTube. Mana yo mwijuru, Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ururimi muri iki gihe ni ikibi kingana n'isi. Ngo ururimi, none siko kuri bana b'Imana, eregana nabisiguye ti iyi audio ndayikoze mu mwanya umwe, irari igeze hirya no hino mu isi yose. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu nk'urugingo ruhumanya umubiri wose. Ngo ururimi rwashizwe mu mubiri wacu mu ngingo zacu, ngo nk'urugingo ruhumanya umubiri wose, rugaturiza ubuzima bwacu bwose imbeya zanduruka ku muriro udahera. Yakobo yaratwigishije pe bana b'Imana. Ururimi ngo rugaturira, ngo mbese none se wabyivugiye ngo ururimi ruraturira rukaduturira. Rero ruzoduturira abatumva ijambo ry'Imana, abazaza baragendera mu byaha, bazokwisanga baturiwe n'ururimi rwabo. None kubera iki? Umugabo ariko aragutereta nawe nakarimi ego you beautiful. Murantunga ntanguye kuvugisha ibyongereza bitanyaye. Uri mwiza, uri umugore mwiza, uri umugore w'amabuno meza, amazi na nutundi nyene cyangwa ugasanga nyene akarimi. Rero nawe kugira ukwega uwo mugabo canke wemere canke uwo mugabo nawe ari karagukwega kwegesha akarimi gasosa. Burya njewe ndi umuntu akomeye, ndakora mu gisata kiniki, bimeze kubera ururimi. Rero ngo rukagukwega ngo ruruta umuriro, nigwo rero ruzojana abantu benshi mu muriro udahera. Ururimi umuntu ngo burya ngo je ndaza ahantu no kujana, ukaronka ibifaranga, ukagira ikiniki, nawe ukaregetereza ukemera ubura bakagushorera ikuzimu mwa Satani biye kurondera ubutunzi, kubera akarimi wahaye mugenzi wawe ukabwiye muri gihonomo. Imana yo mwijuru dutabara. 7, inyamaswa n'inyoni, ibinyogomba n'ibikoko byo mu kiyaga by'ubwoko bwose biragondozwa, kandi abantu bagashobora kubigondoza. Rero ururimi rurahendahenda ibikoko byo mu ishyamba, ibintu byose byo mu isi ururimi rurabihendahenda rukabitwara. Ururimi rukaba ariko rutwara n'ibikoko byo mu ishyamba n'amafiniki. 8, ariko mu bantu ururimi rwo nta ushobora
kurugonda ngo mu bantu ngo ururimi rwo ntawe ushobora kurugonda ni akabi gahindagurika ngo ni akabi gahindagurika rukaba rwuzuye ubumara bwica ngo ururimi ngo rukaba rwuzuye ubumara bwica mu bantu siko kuri bana b'Imana ni ukwitondera rero indimi zacu nawe muntu ukitondera umuntu ariko arakuzana kwa karimi gasosa nukubanza ukaraba neza kakarimi gasosa ariko aranyereka ariko arakubwira n'akarimi gasosa inyuma yaho hari birura 9 nibwo duhezagiza umukama ari we dawe kandi nibwo tuvumisha abantu baremanywe agashusho k'Imana ngo ururimi nibwo duhezagiza Imana yo mu ijuru turirimba tubyinira Imana tunezerewe dusubiriye n'ururimi nibwo ndiko ndavugisha ijambo ry'Imana riryoshe risubiriye ariko ugasanga ninaheza kuvugira ijambo ry'Imana ndiko ndatukana ndiko ndavuma abantu ibintu nk'ibyo Imana yo mu ijuru imbe hafi cyane kandi nawe Imana yo mu ijuru ikube hafi cyane iturinde ku ndimi zacu Imana yaduhaye Imana utu turimi waduhaye uduhe dushobore no kugira amafire yo kudukontorora 10 mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo mu kanwa kamwe k'umuntu arakura mu mihezagira agahezagira umuntu canke yanarengana agaca atangura kumuvuma nibyo bana b'Imana njene hariho abantu kera bahora bampezagira mugabo canke n'ubu umuntu akampezagira kuko ndamwumva mugana kuri kirenge agasigara aramvuga canke nanje nikomeze nkahezagira umuntu yarengana nkacasigara ndamuvuga ibintu nk'ibyo ariko nukuraba imvugo tuvuga rero Yakobo atubwira umuntu agahezagira umuntu canke se akavuma nibikabe bityo bene wacu Yakobo aratubwira ati bene wacu nibikabe bityo ngo duhezagire canke ngo tuvume twongere tuvume ntitukavume 11 mbega isoko ryo dudubiza ibisosa n'ibirura mu mbizimwe aratubwira ngo isoko niryo dudubiza amazi arura canke asosa mu mbizimwe rero unyimbura umuntu w'Imana by'ukuri umwana w'Imana by'ukuri mu kanwa kawe hame hadudubizamwo amahoro kuremesha abandi gukasiringa abari mu ngorane kuremesha abagwaye kwigishisha ubutumwa bwiza by'ukuri bivuye ku Mana nzima eko siyo Yakobo atubuza ko mu kanwa k'umuntu w'imvuga kuri hatagomba kubamo ibintu byo kuvuma n'umucafu wo kosha abandi ja mu butinganyi ja mu busambanyi umugabo wawe arakubesha gufata naba yarakwimye impuzu jeho no kugurira byiza Imana yo mu ijuru dutabare cyane 12 mbega bene wacu umutenayi woshobora kwama iminzeti canke umuzabibu wo kwama amatenahi kirasobanutse ntibikunda n'amazi yuzuye umunyu nayo nyene ntashobora kuba amazi aryoshe nibyo birasobanutse murazi ntawonywa amazi ari mu munyu amazi atagiramo ikintu na kimwe murazi akanovera kayo yagiye mu munyu rero kiretse ari kwa muganga bayagutegetse 13 ninde afise ubwitonzi n'ubwenge muri mwebwe arabaza ati mbega muri twebwe ninde afise ubwenge n'ubwitonzi yabaza abo bari kumwe ariko natwe uyu munsi biraturaba niyerekane ibikorwa byiwe biva mu kwigenza neza uwo muntu rero muri twebwe afise ubwitonzi nabyerekanire mu bikorwa byiwe byiza twese iri jambo riraturaba ibikorwa twerekane mu bwitonzi bwacu
koko nyimba tugamburukira Imana kumwe yavuga ko Yakobo uko byamugende Aburahamu ingene byamugendereye agatanga Izahaki Imana ikamuharura mu bagororotsi. Rero natwe atubwira ko twerekane ko turabagororotsi mu bikorwa byiza tugomba gukora, mu byo dukora no mu kwigenza neza, mu kugenza buhoro no mu bwitonzi, ngo mu kwitwara buhoro buhoro no mu bwitonzi, kuko umuntu yubaha Imana ntasaragurika, umuntu yubaha Imana aritonda. Iyo abonye imigwi iriko irasaragurika wewe arazibukira, kuko nibyo umuntu usubona umuntu ariko arapanga basi twipange tugende gutera, tugende kwiba, tugende kugwana, tugende gukora ibi. Umuntu w'umunyakuri yizera Imana ntabijamo. Ubushize muri Putine mu Buyapani mu Burusiya, muri Rusiya hariho umuntu kama wo mwisengereri ariko bamuvuga nk'umupatiri, ariko gusa hariho different kuri Gatolika. N'ubu baramupfunze kuko yavuze ati oya murabicanyi, njewe mvugira Imana ntabwo abicanyi muzoja mu bwami bw'ijuru. Arapfunzwe rero kuko yavuze ngo kwa Putine bariko barahohotera abantu. Rero bana b'Imana abantu bariko barapanga ibibi, gukora ibibi, umuntu yizera Imana ntashobora kuja muri iyo migambi mibi, arazibukira agacakure akavyanga. Rero twebwe turi mu rugendo rugenda mu ijuru, ducunga akarimi kacu, twitonde ntitukavume, ubwo duhezagire, duharira abatugirira nabi, tubasabire. Akarimi kacu kaba ko gusengera abagenzi bacu, gusengera isi yacu, gusengera ibihugu byacu, gusengera imiryango yacu. Akarimi kacu kaba ko kugirira neza bajya bihebuye, bajya bagwaye indwara zitakira, kubaremesha, kubereka inzira nziza, kubereka ko Yezu akiza, kuko Yezu we umuntu. Ariko si twese canke Yezu gukorera igitangaza cyo gukiza, siko yo kwamarika aragukiza. Kimwe gusa dutegerezwa kugwara tugapfa. Yezu yankijije diabete, ankiza kanseri, ankiza byinshi. Mugabo icyo nzi nuko ntegerezwa kuzopfa. Nyimba nzogwara, nyimba ntazogwara, iryo nibanga ry'Imana. Mugabo ndazi ko nzopfa. Rero mugabo turemeshe bajya bagwaye ingwara zibaha kwihebura. Aya majambo no yavuga ko menshi, ariko reka tugeze ngaha. Mukamimana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.